none abafana kwera iki bashaka kunsubira muri waka baragukumbuye vraiment ngira kunkumbura no gusubira muri waka kandi urati hari ikintu hobwira ati ndarumva ba comment besha ama comment kuvuvuye muri waka yamanutse ukuntu hari capungutse hari byagenze ku wosubira muri waka mu bigahera muri abagabo mu biyagi nk'abagabo suri ku kazi oya je ndabaza kandi jewe gusubira kumbona ku mbuga ni mpaka muri waka erigara amakomantira mwamwe je nanje papa hari amakomantira mwamwe na jewe ndaba nkiyumvira none erega nice urona abafana hari ivyo babona ku mbuga none nk'ubu ko babonye twicaranye turiko turayaga eske babonye ingene washitse ingene nagiye gutora umwana ndamuzana babonye ingene twapanze no ntebe ko yari ngahiza ngaha babonye ingene wacometse microphone system bayibonye ingene wacometse uricara turatangura gukora hari ibintu rero babona ku direct ivyo babonye nivyo babikenewe ko bubino kandi nivyo bakwiye kugira ko commentaire apana kugira umuntu umengura ikuramuha imitwe nice jewe mu kuja gukora muri waka nta mufana numwe yigeze ambwira ngo genda ngusaba akazi ngo muri waka ngo ukore muri waka nani ko shatayemo hari kibazo ngwanda kubazi shatay yuko tuzimye kamera nakibajije je kuba sinkunda kanungumiza mu mutima sauda sigaye numva ngo ni mama wa waka akestane ni umwami wa waka light tv ubafata nk'igiki wafata nk'abandi afata nk'abantu rero wafata sauda ufata nka mama wa waka kubgawe mama wa waka none n'umuntu niko bati ngo ni mama waka ngo skeno ko baza kuri umwijogo nkoresha mama ngo skeno bari mama waka none bugico kintu urumva icarico ni nkuku umuvyeyi wa waka ni nkuku Israel uzumva ngo papa papa ngo inyishu ko bitubibera ibintu bimwe by'uburofu umuntu atabakwiye kugira none aho ba mama wakabo bari benshi nabie umuntu wese yagiye mu rukundo na kese yo bari mama waka urumva none intuze igira yabo ivyo ntavyo nzi umuntu kinyamakuru kigira ba mama babo bangahe urumva ivyo bintu nice nk'ivyo si bintu ubukwiye kugira je hari n'ibintu bimwe je no mbura nifatiro ryavyo ngo mama waka ngo papa waka ngo none abana waka ni bande dadi baje si ama Silva ko ari manager acaba inde waka onke waka nuze chef de programme acaba tonto waka Briera acaba mam dogo waka Ole fancy do Inyishu Media kuri mikoro kumwe na Nice behind camera kumwe na Benisha. So guys batwitwa Inyishu Media. Batwitwa Inyishu Media. Ivyo mwasabye bwa ati Nice turamkeneye koresha time turakeneye soto wacu turakeneye chao watu turamukumbuye turagize. Bwa ati Nice turamukumbuye turamumisize vraiment ndabigusabye mutuzanira bwa ati yuko nanjewe nico niyemeje. So Koreshumwanya ndamkiza abakunzi bawe abakunzi ba Inyishu Media baragukumbuye nukuri. Bo abakunzi ba chu muri fresh excuse me ndikumwe na excuse me don't touch me what is this ewa naisi kuchongereza naisi wewe uri bihe byase umuranga oya je ndaciga me icyongereza ivi tukosa ngapi urabusiritize rikonje masomo ni konje ya nini ni konje yiki kama konje mu Burundi azwi ni wakati konje inakuwaka nzi ni wakati umwana wanje gi avutse niho cyagwa konje pako konje akia Mungu none sile 15 août Assomption jina ke gi Assomption gingo hano Assomption mwana bafise amanya ni showbiz from so guys unomsirama tukuna kosha time turi kumwe ne umudadamito gute anisutwa ariko tayo iryo zina ni bitu gani ni wako ni wangu naho tayo sinataka kuko ejo nabaje abantu umwana nuw'igihugu nuwanje
nuwigifye umwana si wawe wenyene ni w'igihugu kandi n'ikindi kintu aho kembwira ataye muri umwitse anisuto ari gizina rirakurikirana ushaka agira uzobwira usutwa bwiwawe wewe ubusutwa bwawe witwa nice urazi nice ko ari ikintu ciza nice ariko nabusutwa afise urazi abantu bitwa bandiho kubgayo ba manirakiza bamara wenda gikonze uzoje kuri yonze ku mapave ubaze ati wewe witwa gute yo utasyaga ni jina la masera z'abantu ze bakera njo bakora travailler kure ivyo rero tia yote tia yote metre 80 urumva uyu rero mbaye kama ni mwita sutwa so kuvuga yuko ngo tafasha kwa sutwa shora kuba umukozi w'Imana yitwa uko ariko taye hari ibintu ndiko ndibaza ubu katakaza office adahimukora umuryango mbona uguma wongerekanya bibayo bimeze gute none wumva ati ko irasiyo cigwira uko umuryango gwira ubu naho nta kazi office asigwira gute uyu bikorwa birumvye impuzu agumashaka amapampers agumashaka ibintu wewe wazanye mbebe inga aje ndaguha inbox sawa bon urumva mu bisanzwe ubuzima uko buri turabwakira uko nyene nta gishasha nyene ni uyu mwana avutse ni nkuko noronka umushitsi none canja gutakamba ngo basi ngo karabaye ngo ndaronse undi muntu ngo dépense ngo ziragwiriye ya nyene ucumenye ingene ubijera ingene upambana kuko kera ntara mamagiye akiza naba muri chambrette ubumpa muri de chambre salon na de chambre salon ndiko ndahona umengira kiraba ntoyi urumva nkeneye nka 3 chambre salon urumva ivyo vyose ni ibintu uko bizoba biriko biragenda uko imyaka izoborera kiragenda niko uzogenda twagura akarere rero nimba takazi mfise nyene kazi gatangwa n'Imana kandi akazi gatangwe kaba gaheze rero jewe kuvuga ngo umuryango uri kuragwira ngo atakaza ufise urabona ivyo ubibajije jewe genda fata bababanye tubana ngaha ho bazati none mwebwe gute muraronka amahera y'inzu muraronka gufungura ni ibibazo mutegezo gusanga bihari urumva me nuko mwe twebwe rero bo kumbuga mamushaka kugaragaza ubuzima bwacu direct ubuzima bwacu ariko siko babikwiye kumera mu bisanzwe okay yabikenda sawa none Koreshumwanya kumwe ntamubona ujya bibi wawe yagiye yari kwa muganga cyane uyo mama yake aruha kuva indimufata araruhuka umwana aragorana rero umwana mwijoro najya urako ubuko atekereje ariko mwijoro ntatekereje nsigyati nakubwiye ati rikorera mukurikirana ataranakura none ko atekereje rero bako bugoro bahageze amasaha yo kugira yo gukora akazi babandi ageze citango gusaragurika ego umwana wanje ntasigura ivyo bintu yumvira iryo zina sutwa no samisi na jita sutwa esuto we kuvyukora none wewe kwereki muyumvira ivyo we ntarakaza araronka narakurana ni sutwa kwa kuva ni sutwa kwa nani kandi umwana wanje unoyeze inyweri imishatsi urabona ni mwiza none abavyeyi biwe ni babi herega abeza bavyara beza nyene oya biva ku bavyeyi gi ubu naona haigi gusa no kumega afisitaye cameraman yawe kuna kaona yako kasani afisa amashobizi wo mwana gile sikana chat mama ya Como munde ya Snapchat. Ahora ta muri Snapchat anapiga picha huyu. Reka enda kubate time. Ama commentaire abaye menshi kwa fancy kubaki bakubwiye ati uko none time. Ubu atakaza office ataki urafite byicyo gukora ku muryango ni wora bukununga subira muri waka ugavuga ati ko ndamusaba imbabazi Akistan subire mu kazi. None abafana kweri kibashaka konsubira muri waka. Baragukumbuye vraiment. Ngira unkumbura no gusubira muri waka. Kandi urati hari ikintu hobwira ati ndanumva ba comment besha ama comment kuvuvuye muri waka yamanutse kuntu hari capungutse hari byagenze ku wosubira muri waka mu bigahera muri abagabo mu biyagi nk'abagabo suri ku kazi. Oya je ndabaza kandi jewe gusubira kumbona ku mbuga ni mpaka muri waka
erega hari amakomantira mwamwe jina nje papa hari amakomantira mwamwe na jewe ndaba nkiyumvira none erega nice urabona abafana hari ivyo babona ku mbuga none nk'ubu ko babonye twicaranye turiko turayaga eske babonye ingene washitse ingene nagiye gutora umwana ndamuzana babonye ingene twapanze none ntebe ko yari ngahiza ngaha babonye ingene wacometse microphone system bayibonye ingene wacometse uricara turatangura gukora hari ibintu rero baba babona ku direct ivyo babonye nivyo babikenewe ko bubino kandi nivyo bakwiye kugira ko commentaire apana kugira umuntu umengura ikuramuha imitwe nice jewe mu kuja gukora muri waka nta mufana numwe yigeze ambwira ngo genda ngusaba akazi ngo muri waka ngo ukore muri waka urumva jewe nza kuba ngaha nta mufana numwe yangishije inama cyangwa nagishije inama ngo genda ube hajya panga iyo nzu urumva rero bafana ico no bahanura nibo duterera imitwe nibo duhanura ikintu twe twenyene bazi ico twari twakoze none abatazi jewe neza ko hari abafana bamwe ndabatahura hari abataba baratumenya basamira ibintu hejuru bataba babibonye kuva bigitangura kuva intango yavyo jewe hariho ibiganiro nari nashize ku rubuga rwanje rwa YouTube urubuga rw'iwanje rwa YouTube ndanatumirira abantu kuza kunshigikira kubandanya banshigikira erega tubaye benshi nahise niho sawa foke twunguke ntitugume wewe ntugume ukora ngaha kuko wewe urabona mu kuza gukora ngaha muri Nyishu Media warakoze ibiganiro vyinshi je nagaragaje ubuzima bwawe kenshi muri waka ariko urabona birangiye wamaze kuba umunyamwuga ukora aka kazi urumva rero ugo rubuga rwanje rero ni Mr Koreshumwanya nibanshigikire dukore tugwire yani wakayibaruka uwundi mwana urumva nkuko n'abandi bariko barakora bazogira bigende bakora ivyabo bigende neza tube benshi riga ikibi kuba benshi iciza cyo kuba benshi nuko hari amakuru amwe tuza turatanga nka signal ati wana hari amakuru kana kagenda giye kuyekora ko tukayakuza hari nk'umurimvyi tugomba yakoze igikorwa ciza tukamufashiriza hamwe twese ukasanga birabaye vyiza gusumba abafana bataronsa amakuru ngaba bakayaronka nga urumva jewe nimba narafashe ingingo ndavuga ati reka nkora ivyanje nta muntu numwe yangiye mu matwi ndabisubiyemo nta muntu numwe yangishije inama ngo koresha umwanya ngo va muri waka ngo ukora ivyawe oya nice je n'umugore wanje nta nivyo yamenye yabibwirwa n'abafana bamutelefona ati hanura umugabo wawe ukuntu ati ndamuhanura iki umva nawe nagatangara mu bandi urumva je ari ibintu je nyene nkora avuga ati ibi birakwiye ko ndabikora nibindi ngisha inama umuntu ati reka ndakugisha inama gira ico umpanuye kandi je akenshi ndaguhanuza namaze gufata ingingo okay Koreshumwanya ushatse kuvuga ati yuko naho uvuga ati ubakwa mama wawe papa we hari umunsi ugati ndakuze ifoke sohoke ngine nkore muvyo utarinze kubwira mama wawe ati mama uramwemeza ahubwo mama ntumugisha inama uramwemeza ati mere urabona yuko ipantaro udaherutse kungurira ipantaro urabona yuko uderutse kungurira ikirato ubu rero jewe bimeze uko mero ukaza ukamucorera na bitanu ati mushire kwibiharagura urumva foke umuntu bakamutahura je abafana batantahura vraiment mumengo baracari inyuma y'amajambere urumva nivyanka je mpora mvuga ikintu kimwe hanini ni vyiza yuko jewe no kwita ku mwikomo ariko ntojya umuhara umuntu bon imigambi yanje nkayikora vyanse nk'ijya umuhara ati wana mama yangu narihenze apana reka ujya umuhara umuntu ngo yarampenze ngo yaranshutse yarangize uko ivyo nivyo jemba nshaka kuko ungishije inama mukanza mu matwi ngo urumva ngo gira uko ejo vyanse uzogira imana bikunde ejo vyanse
ewana imihari yose zoba ari wewe nakara rero yagize kurumva Okay, none time. Okay, shatse kumbwira ati yuko hagati yawe na waka Daniel bande bose nta beef office. Biba nta beef. None ubu wamaze kwibaruka ibiki nibiki nta numwe ndabona zanga kuvuga ati ngo araje kukura. Bo erega kuza kuraba umuntu ni Sauda ba Briella bande nta. Briella ejo yari ngaha. Sauda ntaraza. Bo Briella yari ngaha, Iva yari ngaha, Jesse yari ngaha na Sami yari ngaha. Iyo ni timu ya Waka Live. Ariko Sauda nkanu ubusigene numva bamutango mama Waka hamwe na Akes Dani umwami wa Waka Live kuko bataje bagatuma abakozi. Numva menga nagasuzuguro. Yagasuzuguro ka. Kuko nakurubwo ati botuma abakozi mva mu mama wa Waka na umwami wa Waka Live bataje. None Briella ko yagize yanife umunsi yavutse. Oya Briella yagize yanife nkuno munsi yavukejo. None ko ntagiye. Ni kosa. Wewe wari ufise umugore time. Umugore wawe umva nakese imbataje afise umugore. Na Sauda nimbataje afise umugabo. Okay. Siguro ivyo bintu kutaza kuko abataraza bobo sibajya gusa. Wewe none ntuje no munsi uje gukora ikiganiro. Cameraman ntaje no munsi urumva abataraza ni benshi kuko hariho nabo tubana ngaha mu rugo batarinjira ngaha kuraba umwana. None nikosa urumva kutaja kuraba umuvyeyi ni gahunda kuko ntibita umwaka. Urumva abataje no munsi ejo boza none nk'ubu noca nja ngaho ngurabona akisi ngo ntaraza none ivyo atarazamwe nibi gusa ko ataje nimutse ngaho umunsi ninjira inzu shasha ntiyaje nikosa urumva jewe muri shooting ya ijya ndirimbo yiwe ko ntagiye nikosa nakoze urumva nahisi mu bisanzwe ico ni kintu abantu baremye kugira kibera igitsitaza abandi imyikomo imihare azoronke niyagukorera ikibazo ce aronke icitwazo ngo nawe we ngo kunuko ya mu bisanzwe gahunda uko wazipanze nukunyene wazipanze kuko na mama wanje mama mbyara uyu mwana kwije imisi 2 ntaraza none cinja ngaho ngo mama ntaraza mukama wanje oya ivyo sivyo nubwo yozaciye ukwezi hagusiba burundu ufu mucererwa nubwo yoza haciye umwaka ni bon urumva ivyama biryoshe umwanya wose umuntu aziriye ko vyama biryoshe okay koresha umwanya abafase baragukumbuye abakunzi bawe bikibaca wasutwa tukwitege ari mu bikorwa byo bisheshe bya Mr Koresha time kwamisha koresha Mr Koresha mu ya YouTube yawe tukwitege ari bon mu bisanzwe jewe urubuga rwa YouTube mu gisata ca TV online ngaha mu Burundi sha ndabona umengo kwerera akantu hari akantu ibuze kwere sho kano niko dukeneye jewe rero jewe naye kwe tukwitege ari time bon kunyitega ni vuba gusa bansengere imigambi yanje nibasubire kumbwira ngo subira ku kazi ngukore usubira muri wakukore no nibansengere bigende neza nkore kuko na Konde Boy yaravuye muri Wasafi wafisire boy oya Konde Boy ntawe nzi sujya gusa urumva n'abantu benshi erega nice wowe nyene umwana hari igipimo wenye nubona ukavuga ati bon je rero ubu ico nkwiye gukora niki urumva ico nkwiye kandi rero oya ikintu bakwiye gutahura gusa aba sikiriza kwanza urumva mu bisanzwe jewe abantu badukurikirana hari amakomantere mbona nkumva nishavu nkavuga ati none nkuyanditse ibi bintu frame none umpanura oya kune kuko batambwira ati ja muri RTNB ukore baka buri waka kuko batambwira ati ja muri Jimbere magazine ukore rega time hari kiri babona muri waka capungutse hakwera we wamaze kuvayo oya nta kintu kimwe kirapunguka jibikorwa mbona ari fresh kwere ahubwo rero mfise n'ubwoba bazohava tanifunika kwere mbona ibikorwa birenze kabisi ibikorwa ni byinshi kwere kandi bimeze bien urumva
mejewe rero comeback ya umuzo wanje nice nikiaza tumika sha nikiaza tumika kwanza na musaza we rega piko bitumenye ncito ndakubwiye ati ari ibintu bibuze misi ko natumika nka wewe musaza wawe ure nani anko ure ni kakako nice anko ni kakako time chef nyoko ure ni nani ure anko ure ni anko ujya mutipe anko ure mnapendaga bana muke hivi anko anko ujya mwakozigana ngo ni kakako ni anko wandi anko ure si bana mwita anko nice mie kakako wa vrai musaza we ukuri naramugize nani ko shateye hari kibazo ngwanda kubazi shateye yuko tuzimye kamera nakibajije je kuba sinkunda kanungumiza mu mutima Sauda sigaye numva ngo ni mama wawe aka akestene ni umwami wawe aka light tv ubafata nk'igiki wafata nk'abandi afata nk'abantu rero wafata Sauda ufata nka mama wawe aka kubgawe mama wawe waka none n'umuntu niko rwasi ngo ni mama waka ngo skeno ko baza kuri umwijogo nkoresha mama ngo skeno bari mama waka none bugico kintu urumva icarico ni nkuku umuvyeyi wa waka ni nkuku Israel uzumva ngo papa ngo inyishu ko bitubibera ibintu bimwe by'uburofu umuntu atabakwiye kugira none aho ba mama wakabo bari benshi nabie umuntu wese yagiye mu rukundo na kese yo bari mama waka urumva none intuze igira yabo ivyo ntavyo nzi umuntu kinyamakuru kigira ba mama babo bangahe urumva ivyo bintu nice nk'ivyo si bintu ubukwiye kugira je hari n'ibintu bimwe je no mbura nifatiro ryavyo ngo mama waka ngo papa waka ngo none abana waka ni bande dad ni baje si ama Silva ko ari manager acaba inde waka onke waka nuze chef de programme acaba tonto waka Briera acaba mam dogo waka okay so Bedi ashala ila bukwe ko shata ko gari tegere Bedi zimya kamera